Budi boy aje atavyorosha muri Bujahit benshi bazogira ubwo azanyo fire novuga ihinduka bro benshi bazotangara yaba Fizzo basatubi bose ndazi bazojigijugumira for real uko ruri kabisa utamjugumiza Fizzo utamjugumiza satubi bro for real bazotangara cyangwa bazojugujugumira urumva byose amasomo y'urukundo ndananiwe sinzongera ishwi mama nzora nsaba imana maranira kwitwa Romeo uze Julia ninduzobishobora nibutabazi wibaza nibande kuri ibi by'urukundo nibisanzwe cyagihe inshuti zarizanaye umuryango wanje wanyihakanye yuhu wambariye ko nawe uzona yowe. Asante sana brother. Aha. Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Bujahit TV, the #1 channel of this industry of Buja Flavor. Chakinyamakuru cy'amakibaza nabisha muvuga muri industry matubikora. Reka tubanze dukengurukira Imana hama dusubira dukengurukira namwe bakunzi ba Bujahit TV. Right now umuko mumbona turi kumwe novuga n'ugwaruka, novuga n'abajeune, novuga baririmba bakora neza kandi babikora mu mvuga mu midiho itandukanye, novuga muri style zitandukanye. Kandi urabona yuko ukuntu babona gusura babona kuno ko bakeye ko n'indirimbo zabo n'ubundi turashakeneye kuzumviriza mbega wifuza ko yoza ko indirimbo zabo zimeze gute. Reka muri kuri Budi vipi? Fresh. Uko sawa? Unaongea Kiswahili tu wewe kizani? Hata na Kirundi najua ila Kirundi sio sana. Kirundi naongea Kiswahili. Sauti wanaweza kupandisha sauti kidogo. Haina shida kabisa. Yeah, Budi yeye anaongea Kiswahili lakini kwa Kirundi anaweza kujitahidi kidogo. Kwa Kirundi unaongea Kiswahili, kwa Kirundi unaweza kujitahidi? Naweza nikajitahidi. Ni Budi kwa mtu ambaye anaweza kutamani kujua majina yako ya ukweli. Ya jina langu nilopewa na wazazi wangu niyo kwiyegereza Fabrice niyo kwiyegereza Fabrice ariko niyo kwiyegereza Fabrice akabavuga igiswahili ariko ntacu na Jemani uretse ko nagiye kuvuga ikirundi ngiye gukura gamare nagiye kuvuga ikirundi ngiye gukura kweri twakure mu buyenzi no mu bwiza cyubyumba maniga novuga Shine bite biraza neza ni Mr Shine ni Mr novuga wo kwaka wowe urasayangana n'indirimbo zawe zazisayangana bro cyane kabisa. Amazina yawe kuri Mr Shine au ninishimeize Happy day vipi? Happy day vipi? Uko sawa? Amazina y'umuhungu aragoye narisubiyemo kenshi ndarimo Happy day winner bite Happy day winner safi. Izina ryawe kuri Happy day winner Mbo izina ryanje ry'ukuri ni Epipode irankunda. Epipode Epipode ndafite umukuzo yitwa Pipode tuza kumwita Pipode ariko ni izina twamwise ko nyene mugana bo nyene yitwa Elfred twamwise Pipode ariko twari tuzi ko Epipode ko ari izina ni izina ariko ndaza kumbwira ko ari Pipode ko ari izina. Yes bakuzi bo muri turi kumwe na Budi ni kumwe na Shine ni kumwe na Epi Day novuga winner boss bakwa ari muri label yitwa gute? Agape Record. Ni Agape Record nuvuga yuko subwa mbere mu yumvise novuga ni label yakoze neza kandi ni studio yakoze neza ya mikora novuga indirimbo nziza cyane yuko kuva kera tuyumva n'ubu je sinari bwatangwa no gukora akazi nakuze ndayumva uko nyene jusqu'à maintenant turacyayumva ibaho mbega muyumva gute kuba mwarakoze novuga na mwage muri label isa ni kuze cyane kandi isa ni bo twishira mu inararibonye. kimwe kubwanje cyambere novuga ko ari amateka nahinduriye nk'uko indirimbo ya mbere nakoreyeyo nakenda yitwa amateka. Yes. Novuga ko ari amateka nahinduriwe byari gushoboka nkajya mu yindi label ziri hasi cyane cyane nkarondorwa n'undi muntu ariko kuba narondewe aho n'umuntu angana na label ingano kingana murumva ni amateka Imana yaminduriye narahindura amateka koko. Yes. Budi unajisikiaje ukiwa mu Agape Record? Yani naweza kusema ni furaha. Wewe acha kusema kama dem bwana, pandisha sauti ongea kama kidume kaka. Naweza kusema yani najisikia ni niko poa kabisa. Niko fresh. Yani nafurahia sana kuwa ndani ya Agape Records. Yani sijui nisemeje, yani moyo wangu unafurahia zaidi. Yani zaidi ya furaha sijui unaelewa. Yani full shangwe vigelegele. Yani nafurahia sana kabisa. Happy day, uyumva gute Happy day? Ndiyumva fresh kandi ndiyumva neza gose ndaryohewe
beno bivuga gute urabuze kubashikiriza umunezero wawe ndabibuze kweri barabibona ko tumeze neza ariko everyday yarira basikabona ko yarize basikwa umuntu arira mu rukundo oya ariko amarira umuntu agatemba jamu kakabongo akamuraka neza wewe ubuze ndimo wari gusa yitwa gute amateka no mu kuvuga n'amateka bro amateka kweri imaze imisi ngende kuri YouTube irakwigikinga no musumwe mbega YouTube yawe channel yitwa gute Mr Shine Instagram yawe na Instagram nkore bro Mr Shine wewe mateka tena na Instagram hauna kaka acha nishaje yarabaye kubera ko yabiravana naho umuntu aba yarakuriye umuntu aba yarakuze sino canja ngacha mvuga ngo nakuze ndabi mbe ni hega mu Burundi uba wimvira ko badakoresha Instagram sico ndiko ndavuga ubivana n'abavuke siko bavuze none yani nta nange barazikoresha ako sinari bwamenye mbe babikoresha gute ako ndi kumwe n'abapapa babizi ndabizi neza ko na misi bisi ni Mr Shine very soon twitegerera Instagram yiwe Facebook yitwa gute Elise Shine everyday wewe Facebook everyday winner Instagram everyday winner nobwa nizo zibiri gusa YouTube YouTube everyday winner boy novuga Budi kwa kisa inaitwaje sasa Instagram Facebook Twitter YouTube unatuambia ngizana unatumisha nyingi kiza juna unaona ku update na dread zako ziko fresh kaka sema simu yangu majuzi ipata tatizo yani kwa sasa napatikana WhatsApp only WhatsApp Facebook na YouTube unaweza kutuambia majina ya Facebook natumia Fabi Budi abbreviation ya Burundi BD Fabi kwa Kirundi hivyo afu nani YouTube ni Budi Boy sasa mimi na swali langu naelekeza kwako Mr Budi sasa kwa nini hizi ngoma zina mkuziweka first match kaingia kwenye YouTube channel ya Agape Record au ni maelewano ya ujue hata rebo zingine nahisi unakuta tufanye kama rebo hii ya Bantu Boy ya hata Double J akitoa vitu vyake anaweka kwenye nani yake ile ila kuna vitu ambavyo wanavichangia kuna vitu kama zile performance za ma concert na tena wanaziweka huko kwenye Bantu Boy kwenye YouTube channel ya Bantu Boy si hizo tukizifanya tutaziweka kwenye nani Agape Records ila kama mimi nimetoa ngoma yangu natakiwa iwe kwako Shine hivyo Epidemic sasa kwa mfano ukitoa ngoma na Shine unatoa ngoma na Epidemic na kwa ni ngoma yenyewe watatu sasa unafikiria tena kwa YouTube channel nani yani kutoa ngoma kati yetu watatu mimi naweza kujitoa njoo mnisaidie kwenye wimbo wangu sasa hapo mfano sasa hivi tunachanga mimi ndo naleta idea sema bana wazee ngoma hii mwe nataka muimbie tu mistari tena bana wewe mnyongo mtafahamu najijua kwa mtaweka mtaelewanaje hiyo tunaweza kuiweka kwa Agape Record for real bro indirimbo kabari hit kabisa hit after hit just winyuma gato ngira gije kusha kuri ico ndibuka au nomfata matonto wanje kwanda mitatonto au yarambwiye ati indirimbo rero ni asohoka ntizoja kuri nani Agape Record ya Agape Record ariko gishire ko nawe umanzi girene wabonye wambajije nari guca mvuga na YouTube nkoresha no yashatse nanje manze witeze imbere na wewe novuga everyday gute wewe ivyumvira wibamva ko iyo ndirimbo yoja he iyo ndirimbo turi batatu iyo ngoma kweli cyabona mnyamwaro biramusikia uja anawaza iyo ngoma icyambere cyo iyo ngoma kweli urumva yo bari hit wowe bibaza ko twasha twisha kuri YouTube channel yandi ikintu cyane kino novuga utwitara muhisha iyo jandani ya Agape Record umoja mwenyewe utakajitokeza na kwambia kama tenda kwenye wewe ulisema utaenda kwa nani Agape wewe ulisema utaenda kwa kina vuzine yuanji you are mimi nikuuliza ya wote ija twese rero ya twese tegezwa kwinjira kweli JC bakuzi ba Bujahit turi kumwe rero turi kumwe na Budi turi kumwe na Shine turi kumwe na Everyday rero nuvuga gute mbega wewe wite very soon twitege indirimbo zawe zingana gute canke indirimbo zimeze gute very soon mitege novuga yuko ibikorwa
muri Agape Records biriyo biriyo kandi bitari bike kuri wewe rero novuga epidemic bo kuri jewe murabibona donc mugume mwiteze kuko ibikorwa ndabifise soon nza ndabavertise ati harageze ndekura hageze ndekura mwe gusa mube tugega tume makini novuga Mr Shine jewe kuganje ibikorwa biri inyuma ni byinshi cyane biryoshe bitwemeze biryoshe yegome apana vya bindi uzumva ngo ngurumva ngo indirimbo iraryoshe buhoro gwa anyimira ryoshe ngaha kandi apana vya bindi usanga novuga mu producer wa Agape Record yakoze beat kakumira ngo tusanga wewe gusa two tumviriza beat yiwe gusa we n'amajambo two turumva usanga mu producer yagusubije gukora ku bwanje shozwa byose na Kristo abinkomeza urimba gospel yeah uwo naimba mimi naimba R&B yeah sio gospel hapana profane wewe na mimi profane yeah sasa bro kwa nini au usiwaombea wenyewe ukaimba gospel kwa hivyo tuwasengele nao usuko pastor pastor wewe na afu unaweza kuzona tuombea kwanza afu tunafanya kipindi okay kimwe bafise ibyo baririmba siko ariko urubasengera yeah sinacanja ngaho ndabagwanye kuko nimba uyu yovuga ati urukundo ukuntu nanjye ndakunda yakuba yuririmba urukundo ryo sinoce ndamubwira ngo aruhebe narujya rukundo ariko nubwo Imana yes nanjye ndarurimo ariko pastor urize uje mu bya profane nawe plus zobudukura dutwara mu nzira zobudukura dutanga abafana kuko hajya ugiye kuririmba baby hacazamwe ibindi bya baby urumva biza mu nyuma hari kandi urumva yuko mystery y'abasari bo muri Fizzo yahindutse okay sinabikora ariko none iyo ndirimbo yabose urumva zicubivamo rero wewe ndashobora guca okay sije nkiye sije y'urukundo badufate ku sije y'urukundo okay ndashobora guca mvuga ati mana uzobahe imistari wowe udoje participa muri ndirimbo nka padiri cyangwa pastor mu padiri mugufi ba Nuvuga Budi ni kama kitu ni giki woshikiriza kumbure unasikia Kirundi juu ukiongea Kiswahili kwa muda mrefu kinanichanganya bwana unajua tena ni ni hatari tuko Warundi hapo nabidi tuongee lugha yetu sietika haina shida ni giki kumbure woshikiriza umuntu wese yakora gukurikirana Budi wayifuza gukurikirana ibikorwa byawe cyangwa iyo bashaka kuririmba nka Budi ya icyambere Budi boy ya numwana novuga wiwanyu w'igihugu ya ifo cyambere cyo gukunda ibintu byiwe Budi boy aje atavyorosha muri Bujahit benshi bazogira ubwo azanyo fire novuga ihinduka bro benshi bazotangara yaba Fizzo basatubi bose ndazi bazojigijugumira for real uko ruri kabisa utamjugumiza Fizzo utamjugumiza satubi bro for real bazotangara cyangwa bazojugumira urumva byose bazotangara ujabani ujabani tamari kuisikia Bujahit wewe uzojugumiza badudu bande bro Rhodesian voices oyijugumiza kubera ikintu urabatinya man urabubaha ariko urabemera yes uriyumvira yuko woririmba kubasumba gushika ubasumba kuririmba kubasumba si okay kuririmba kubasumba gushika urenza aho bari bageze aho bari bageze sawa bivanye naho barubu ndabona ko nanjye ntegerezo kuzoharenga ico coto ndashaka kuzoharenga ariko sinzoca ndabajaye ndabubaha gusa ko barantanguriye kandi ndakunda ibikorwa byabo nibo batumye numva no ririmba nibo batumye numva no bibamo ya umuntu yatumye ukunda ikintu rero nshobora guca umusigimira kuko burya itugukira kuri ariko n'irisondiriza epidemic yo kubgawe ya kubganje ujugumiza abande wewe kubganje vraiment bazojugumira kwe bazokwiruka bazokwiba nigiki ushikiriza wa wundi atarasora indirimbo yiwe kumbure wewe ni wayisohora nigiki umubwira yitegure gute atarasora indirimbo yiwe abarayisohora hakiri kare kweli man burayisohora hakiri kare gose kuko numuri baje numuriro kandi mutwitege sana kabisa mbego zaweza kwa bibiki mbega bro ariko je kiringina basabe tubumva muri Agape Record tususikike sho muri toka mu Agape Record ngo muri mwagiye Shine urasenga cha uzuka musenga wumvikana na CEO wa Agape Record uravyize ni Budi swala no bavuga ngo mu Kiswahili babona semaje novuga ibisabisho bibe byinshi bro
usenge cyane kuko turamenyereye yuko amalebo menshi uzumva umuririmbyi no musi yagiye muri lebo ejo ukazumva yapfuye uombe sana muelewane setika kuko turizere ko bazobateza imbere everyday tubyizere ko tubyizere dushira n'Imana imbere kugira kila kitu kiendeke fresh kiendeke sawa. Ni everyday gamo kangahe cyangwa day narahejeje namhejeje mu mwaka akadiploma kare kameze gute everyday akadiploma sindagahabwa gusa aho kari kameze uraronka diploma uri kurabesha akadiploma homize ntiraba gusa for real nutinya ko diploma baba ikwa ugasubira oya reka cyane wewe wichumi na rimwe shari sawa wewe ungali uri umuhererezi muri abo imyaka ingana jewe ni uri muto cyane urabibona cyangwa babira cyangwa ko uraba kuntu ureha oya ndi umuhererezi that's not controversial before ni umuhererezi ni Budi wewe una miaka mingapi? Mimi na miaka 23. Elimu ya masomo? Elimu ya masomo nimemaliza sekondari. Hapo juzi kati hapa? Miaka miwili imepita. Bro unaikasa unafanya nini miaka miwili yote? Unaimba tu? Hakuna zingine business ambazo unazifanya? Business zingine nazofanya. Hapana. Hamna. Sasa kwa sababu gani unafanya business kaka? Unakosa hela? Nimekosa hela. Kama vipi unipe angalau watu. Mimi na mimi niko natafuta. Sasa kabisa sasa. Na mimi niko natafuta niko kwenye hizo zoanga zako za kutafuta lakini tunaweza kutafuta wote. Umuntu wese yifuza guteza imbere no vuga Budi unahitaji mtaji wa hela ngapi? Mimi hata zikiwa 500 inatosha. Laki 5 Budi. Mnakuwa laki 5 Budi uziko ziki. Mimi na asiwezi nikasema mpango wangu ila Budi wewe unaniweka mashaka tu anakuwa na mashaka huyo mtu wewe unaenda South Africa sasa hivi nakupa hizo laki zangu 5 unapanda South Africa huyu ananyepa unafuna kwenda chuche hapa Burundi ngoma hanyene akarero gapangira nganye izo 500 urabona ko kwisuga nyene zugakora ibintu byiza cyane kandi bikaguteza imbere nigikiro usaba umuntu kuma yefize umutima ko yago Budi boy kubifuza kumufasha arahabujumbura batuboneye ikigoye afite imigambi myiza imyaka 2 heze twagiye ishuri atakazi aho gupambana n'umuziki gusa ntibikwiye ariko Budi ni ryari uvuga uburongozi bw'igihugu bwavuze ati abaje nibaje hamwe kumbure bisuganye tubaterere uvuga amafaranga kumbure baje mwishiramwe barabikintu bokora bari hamwe waramaze kuje mwishiramwe bro so sinzi haujawaza atakwenda shira hamwe nene sinzi nkaka kiwacu niko baragashira hamwe buye mu bigombe mukira gashira ndibaza karabura uragera rero mushikirize rero ivyumviro vyiwanyu novuga ku burongo sivyo none nivyo nyine ari ngene kwashikiriza Budi kana bivuze neza cyane sivyo nega bro ariko bakamuha 500 zari za Budi sako za Budi afunze ngene za shira hamwe yenu mtajua kisiptasema mko watatu set sivyo Budi mkomna msumboku itakuwa ni zaki hisabie wenyewe Budi seti Budi wasikusumbue umejiombea mwenyewe kisha kwa miaka 2 lakini waangalie wanasoma wewe kumbure ngumu gusaba makai cyangwa raronse amakai ndafise ndakwiga nayo akarate akagome ari umuntu kumbure yibaza ko baririmbye mu Burundi batiga nico kituma niko ndakuzanira izo nuvuga izo EDS kumbure bumve yuko urukiri wa wundi agisaba karate agisaba gakaye tu uniforme bambara noir blanc cyangwa bleu blanc noir blanc lycée de lac where lycée lic ni privé ni wiga mu gisata kimeze bagahora kuratubeje everyday wewe wahejeje nahejeje electronique lycée Kayanza wahejeje wibaza yuko uzocuronka akazi oya nta kazi wari ubizi ko bizoguma jewe icyambere cyo novuga nakuze nkunda umuziki niyo mpamvu ibyo bintu by'ubuzi byo gukora muri banke ibyo izo vraiment ntizari indoto zanje mu gukura kwanje nakuze namvuza agatari fresh nkunda ibintu nkurikirana abaririmbyi niyo mpamvu naye mfise objectif navuga ati reka kwanza meze amashure menye kuvuga how are you ibyo hama nkurikirane tala yanje tara yiwawe ko baravuga yuko umuntu wese afise ingabire ashobora kumuteza imbere kare kamushikana kuca kindi yifuza sivyo none ga bro tubira kuri everyday yatugirira akapela kindi ko umuntu wese afise indirimbo yiwe na sivyo none ugira akapela kadogo amasomo y'urukundo ndananiwe sinzongera ishwi mama nzora nsaba Imana
Maranira kwitwa Romeo uze Julia yeah ninduzobishobora yeah nibutabazi wibaza nibande kuri ibi by'urukundo nibisanzwe utagira ico bipfuza ndavuga mane abakugwiza n'ubu wakugwiza n'ubusa bro kuzi kuririmba sana mwana ubuziki ga bro support ndayifise nikikubwira ujya onde yashimye ijwi yawe man igiki wamubwiye ujya agize iki ujya ariko aragukurikirana hari ya ujya ariko arankurikirana yashimye ijwi wawe bo kuba washimye merci beaucoup ahubwo nago nakomeza dukurikirana nyene kuko ubu novuga yuko ubu tugomba twiyerekane kuko ingabirano zanyu bazibone ingabirano zacu bazibone ahubwo nibaguma dukurikirana badutarama kandi muja no kuri YouTube bama babivuze bagira subscribe kuri YouTube wibutsa channel yawe kunitwa bro yeah everyday winner boy Mr Shine uriko uritegura numvaga ngo ukora gategura fresh man mwemeze bro mwemeze ameshaka punti za kwanza ameshazichukua ndafise amanota 10 ujya anya yamaze gutwara amanota ashika kuri ane amane kwera asiga 6 kuri abanye bakaburamwo nabi ayasiga yose yatwara yose yes Shine go ready chaka duhere kuri uri muri babandi ngo ni abatagora wewe safi tunaenda Chagi inshuti zarizanaye umuryango wanje wanyihakanye yuhu wambariye ko nawe uzomemukira igihe naburi inzira nagira yunja wambwiye ko ari wewe nzira n'ukuri hamwe n'ubugingo cyagihe nari ishonje wambwiye ko ari wewe mutima bizira mva mu byaha amateka yanje arahinduka mbamusha ndahinduka n'ukuri warayahinduye iyo amateka yanje iyo Jace yakoze amujize atwaye 5 bya arachafisa ariko raki point moja sura uragisibi urabaka na 4 arabaka na 4 no huyu hapa asha kuchukua 5 wewe mwenyewe unaona sasa wewe ukifanya vizuri zaidi unachukua 10 ahora wanyang'anyi no usaona unajisikia kwa fresh kabisa haiko fresh utafanya utawajukumiza kama kisuri na beta jukumiza Fizzo na sabiki kweli utawakimbiza mpaka wakimbie kipindi waende kule nje mpaka wakimbie ready bro kweli uko fresh haya tunakwenda wakunipenda naye wakunijali naye vicheche staki hanga niheshimisha ya na mkubali kosa sifanyi hiyo. Asante sana brother. Huyu naweza kumnyima kwanza point kwa sababu amenipa kafupi ya kulezea raha zangu za kuzinipa huyu. Amenibania. Wewe umenipa vya kutosha, akanipa vya kutosha, sasa umeninyima kwa nini sasa? Kwa nini umeninyima? Sijakunyima, sema tunakimbia na muda. Bora sasa bro tufanye hivi. Si pointi 10. Tunazigawa. Wewe unachukua 4, wewe unachukua 4, wewe unachukua 4, wewe unachukua 3, huyu anafaa kuchukua ngapi huyu? 3. Huyu atachukua 2, wewe unachukua 4. Fresh. Tunakubali? Nilikwambia ukinikubalisha unazibeba sisi. Ukiniangusha wanazichukua wanazienda nazo. Uko na 4 lakini ungepaswa kuwa na 4 tena nusu juu umeimba kabisa na mikono kaonesha. Najyo cyane bro arimbye neza cyane. Ariko mwese murabizi man. Kandi courage sana murabishoboye kabisa. Siyeti ma bro. Nikiki rero mushikiriza rero munakora dukurikirana kumbure ibintu byiwanyu avyakire gute azovyakire gute izo bari ryari bizomeze gute. Kimwe jewe kubganje ngira umuntu wese ari karamubiriza cyangwa ari kara dukurikirana. Yaje kuri channel ya YouTube. Yandika Mr Shine MRS HENA hama acabona indirimbo yanje yitwa amateka niko yonyene ariko mu minsi zari ibindi bintu byinshi buca biga amateka yibuka kugira subscribe share izoza na like like indirimbo izoza n'amasanamu yara
yaraje ahubwo vuba cyane turabwire kura yes gushika nko okay ndeke ko ibanga itege clip imeze neza cyane gose ndabizi kabisa epipode imeze gute epiday winner bro unajua kuimba bro nimependa sana asante imeze gute rero nigikushikiriza umuntu ngo kintu bashikiriza kintu babwira kweri mu dusupport kuri YouTube ho niho turacari hasi gusa turiko turaza buke buke mudufashe muze muradukurikirana gose mu partage ibintu byacu kugira bishike kure indirimbo ba YouTube yawe twaguteberageje kugira neza YouTube izina ni Epiday Winner Boy sigambe donc sindiri mo shashe yitwa Surrender gusa simwe yonyene hariho n'izindi zibiri ziri nyuma izindi zibiri narimaze gushirako ariko naragukunda n'indi don't cry hamwe niyo Surrender mugwe mudukurikirana gose fresh no Budi tunakwenda sana wewe sasa YouTube channel yako inaitwa aje na ni kitu gani tunaweza kama information tunaweza kupatia mtu ambaye yuko nakufuata kwa sasa channel yangu inaitwa Budi Boy ya watu wanaotufuata kwa sasa naweza kuambia yani msanii yote yule kumsupport yani kumsupport cha kwanza ni kuanzia YouTube yani msanii kama mnatoa nyimbo bila YouTube yani kama vile huku nafanya vitu yani kama naweza kusema vitu zero ya naweza kusema hivyo yani cha kwanza watu support kwenye mtandao alafu cha pili ya hata support kama kutoa audio video ya wao wanakuja kutusupport waungane na bosi wetu ya itakuwa vizuri sana alafu nahisi mambo yatakuwa sawa hata na nchi yetu ikasonga mbele inaweza kufika mbali wale wakina Diamond wose unawajugumiza na wenyewe sio hata wakina hapo wakina nani hapo kuna Diamond kule atafikiriwa mjugumizi wako utawafikia kule utawakimbiza kule for real utaweza kweli utaweza kweli nina swali langu utaweza kweli yes nina swali langu jamani Budi uko na idea alijibu utaweza kweli nitaweza utaweza kweli nitaweza ule jamaa mkimbize kule tukipata support tutaweza wewe nina swali langu utaweza kweli Budi jamini wewe support ikipatikana Budi anambia hapa Burundi atamkumiza ni Fariazi ni sijui sadbi atawajugumiza wale sio watu wanaita kama ndio wako juu sasa ananiambia na Diamond kule atamfikia mkimbize sasa utaweza kweli tukipata support tutaweza utamkimbiza tutaweza kabisa Budi iko fresh iko anajikubali mzee unazikuwa ikintu cha mbere unakuwa kuyemera kwanza gamani hamibindi bikaza munyo unajikubali kwanza wewe mwenyewe afu vingine vinakuja baadaye Jace bakunzi ba Bujahit TV rakubwira yuko akagiceri kwa ramita twari kumwe na Budi twari kumwe na Mr. Shan twari kumwe na Epiday nizire ko babikoje neza kandi nizire ko bakuryoheye washimye amajwi atandukanye novuga no Mr. Shan yagerageje kuririmba novuga Budi Boy yaririmbye neza Epiday yaririmbye neza nawe nyine abikoze neza kandi bose babarizwa muri adresse imwe kumbure yahariye nyine muri Agape Records yes umuntu atazi Agape Records aherereye kumbure mushaka kutubwira ni mu bwiza kujya gatatu umuntu akeneye rero wewe atugusanga hari umuntu akeneye kumuvugana live mwese atubasanga hari kandi kindi naco nashaka mvuge hari ibyo wavuze nk'ibintu menga ntibirabaho akona gumanda kubwire ko hari indirimbo ya twebwe kunyene very soon very soon for real mimi niko na joke tu for real bro ndio kweli kweli iko sasa kweli unaona utakanyaga kwa jamaa mbona wasa hivyo washakukubalisha sasa hivi kama washakukanyaga hivyo washakukanyaga kweli utaweza kweli wa ngoma kweli hivi sisi ungejiachia unasema mimi naumwa unajua wewe anaimba vidogo ndio nataka virefu unaona wewe kuna kisi Mr. Imba naumwa unaona mimi utapambana nao kweli utaimba au unapambana kina Sadbili wale au usipambana nao tutasira inshallah ibarikunza kwa beni bianze kama Juma Juice Professional you can subscribe bye